umwana rero agiye mu mwaka w'indwi nibaza ko ibibazo aza kubitora. Amazina yawe kwitande? Jenny. Kenny, ugiye mu w'indwi ukiri umwana muto? Yego. Uraciye ubwenge? Ibibazo byose aza kubitora? Ikibazo ca mbere kivuga uku, imodoka iva mu gisagara ca Bujumbura igenda mu Cibitoke ca Rugombo ihagenda isaha imwe n'iminota 30, ariko isubiye inyuma iva mu Cibitoke ca Rugombo ija mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90, ariko ibi kigenda kuri ya vitesse nyene ubaze ko ari kubera iba yapakuriye ibintu. Ikibazo ca mbere kiramunaniye, twizere ko ca kabiri arico ca nyuma basuza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku, ku ntwaro y'abami hariho imisi mikuru 3 bahimbaje. Imisi mikuru ni ya Pasika. What the fuck? Noel. Nabona. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangana. Amazina yawe kwitande? Aline Nimpagaritse. Aline Nimpagaritse, usanzwe ukora iki? Inkuru twanje. Uradandaza? Aha nyene mu gisagara ca Bujumbura? Yego. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego ndagerageza. Ikibazo ca mbere kivuga uku, imodoka ivuye ngaha mu gisagara ca Bujumbura igenda mu Cibitoke ca Rugombo ihagenda isaha imwe n'iminota 30, ariko isubiye inyuma iva mu gisagara ca Cibitoke ca Rugombo iza ngaha mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90, ariko kandi biri kigenda kuri ya vitesse nyene ubaza ko ari kubera iki? Nibaza yuko harahishobora, nibaza yuko mu kugaruka ariho hagoye cyane kurusha kugenda. Ikibazo ca mbere kirakunaniye, twizere ko ca kabiri arico ca nyuma basiza kugitora. Yego. Ica kabiri naco kivuga uku, ku ntwaro ya Tami hari imisi mikuru 3 bahimbaje. Imisi mikuru ni ya Imisi mikuru 3 ku ntwaro ya Tami bahimbaza. Hariho umusi mukuru w'umuganuro, umusi mukuru w'abami, n'umusi mukuru w'imibereho. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangana. Oya nagerageje nta nakimwe natoyemo basi. Amazina yawe kwitande? Mugisha Sherisa. Mugisha Sherisa, usanzwe ukora iki? Ndi umunyeshure. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Ikibazo ca mbere kivuga uku, imodoka iva mu gisagara ca Bujumbura igenda mu Cibitoke ca Rugombo hagenda isaha imwe n'iminota 30, ariko ivuye mu Cibitoke ca Rugombo iza mu gisagara ca Bujumbura hagenda iminota 90, ibi kigenda kuri ya vitesse nyene ubaza ko ari kubera iki? Biba bingana kubera uca ufata 90 minutes divisé par 60 égale 1h30 minutes. Ikibazo ca mbere uragitoye, twizere ko ca kabiri arico ca nyuma naco nyene nza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku, ku ntwaro ya Tami hari imisi mikuru 3 bahimbaje. Imisi mikuru ni ya Tumbi. Ivyo kuri navyo nzi. Ikibazo ca kabiri kirakunaniye nta kundi. Hello bakunzi ba Ray TV, ndawaramukije.
nizere ko bimeze neza aho ari mu bice mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera kumwe na Zombi turi muri shoot abantu mukunda gutwenga abantu mukunda inkuru ndabasabye umunsi muze kure mugume hafi tujye show amazina yawe kwitande Ndereyimana Jean Dodge. Ndereyimana Jean Dodge. Usanzwe ukora iki? Cyenda ndazindagara. Utandaza indagara. Ubu rero wo gusaba nk'ibiro 5 mu bunye. Mwanya navyo nashobora kuronka. Utandaza nk'ibingana gute? Ku munsi nshobora kudanza nka 2 canke 3. Uritega umutubazo nza kukubaza? Tubazo zo kumbaza bivanye n'ukuntu zoba tumeze. Ikibazo ca mbere kivuga uku imodoka iva i Bujumbura ija mu Cibitoke ca Rugombo ikoresha isaha 1 n'iminota 30. Ariko kandi igarutse iva mu Cibitoke ca Rugombo iza ngaha mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90 kandi ikoresha iyo vitesse nyene wibaza ko ari kubera iki? Mu kugenda isaba iminota ingahe? Imodoka subire mu kibazo imodoka iva mu gisagara ca Bujumbura igenda mu Cibitoke ca Rugombo ikoresha isaha 1 n'iminota 30. Ariko kandi garutse iva mu Cibitoke ca Rugombo iza mu gisagara ca Bujumbura ikoresha iminota 90 kandi iguma igenda kuri vitesse ya indi nyene ubaza ko ari kubera iki? Icyo navyo nashobora kumenya. Ikibazo ca mbere kiramunaniye twizere ko ica kabiri arico ca nyuma basiza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku ku ntwaro ya cami hariho imisi mikuru 3 bahimbaza iyo misi mikuru ni yaye? Ku ntwaro yandi misi mikuru ayo nsikwe ibibazo byose birakurane nta kundi bihangana so amazina yawe kwitande? Ngendakumana Theopiste. Ngendakumana Theopiste usanzwe ukora iki? Nkora umutamakazi, nkora akazi ko mu nzu. Ukora akazi ko mu nzu ariko warize? Nageze mu wa gatandatu. Geze mu wa gatandatu ibibazo uraza kubitora uba hehe? Mbangaha muri Teze. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku imodoka iva mu gisagara ca Bujumbura igenda mu Cibitoke ca Rugombo ihagenda isaha 1 n'iminota 30. Ivuye mu Cibitoke ca Rugombo iza mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90. Ariko kandi biri kigenda kuri ya vitesse nyene wibaza ko bari kubera bivanye ni n'umwanya iri kiragira ko nivyigiye n'ivyo ndera umwanya aza kubironkera cyangwa ariko aracungura umwanya w'igitoro agira vitesse yagiriye ko ava mu gisagara ca Bujumbura niyo yagire ko ava mu Cibitoke ca Rugombo agaruka mu gisagara ca Bujumbura ni yindi nyene? Oya ni yindi nyene ariko cagenda iyo minota wibaza ko ari kubera iki? abariko arakoresha umwanya ikibazo ca mbere kiramunaniye twizere ko ca kabiri basi aza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku ku ntwaro y'abami hari imisi mikuru 3 bahimbaza imisi mikuru ni yahe? imisi mikuru 3 bahimbaza birananiye ibibazo byose biramunaniye nta kundi bihangana sawa. amazina yawe kwitande? Ntwa Bria. Bria ryonyene? Bayubahe Bria usanzwe ukora iki? Jewe nshaka kwiga ndiko ndiga mekanike. Uri kuriga mekanike uba hehe? Mba hanyene. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku ariko abantu biga muri mekanike ibibazo byose baza kubitora? Ndagerageza. Ikibazo ca mbere rero kivuga uku imodoka iva i Bujumbura igenda mu Cibitoke ca Rugombo ihagenda isaha 1 n'iminota 30. Ariko ivuye mu Cibitoke ca Rugombo iza mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90. Kandi bikigenda kuri iyo vitesse nyene ubaza ko ari kubera iki? Ni kubera ngira urugendo kugira inyarutse. Niho numva no kwishura.
ikibazo ca mbere kirakunaniye twizere ko ca kabiri arico ca nyuma basiza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku ku ntwaro y'abami hariho imisi mikuru itatu bahimbaje. Iyo misi mikuru ni yayo? naco nyene ko ari kiranani. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi bihangana. I don't know. Amazina yawe kwitande? Aline ni mpagaritse. Aline ni mpagaritse. Usanzwe ukora iki? Inkuru twanje. Uradandaza? Aha nyene mu gisagara ca Bujumbura? Ego. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Ego ndagerageza. Ikibazo ca mbere kivuga uku imodoka ivuye ngaha mu gisagara ca Bujumbura igenda mu cibitoki ca Rugombo ihagenda isaha imwe n'iminota 30, ariko ivuye isubiye inyuma ivuye mu gisagara ca cibitoki ca Rugombo iza ngaha mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90, ariko kandi biri kigenda kuri ya vitesse nyene. Ubaza ko ari kubera iki? Nibaza yuko harahishobora nibaza yuko mu kugaruka ariho hagoye cyane kurusha kugenda. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twizere ko ca kabiri arico ca nyuma basiza kugitora. Ego. Ica kabiri naco kivuga uku ku ntwaro ya Tami hari imisi mikuru itatu bahimbaje. Imisi mikuru ni yayo? Imisi mikuru itatu ku ntwaro ya Tami bahimbaza. Hariho umusi mukuru w'umuganuro, umusi mukuru w'abami, n'umusi mukuru w'imibereho. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangana. Oya nagerageje nta nakimwe natoyemo basi. Amazina yawe kwitande? Nanyita Jobekereshi. Jobekereshi cyonyene? Ego nta gikirundi fisi. Nta gikirundi fisi kubera iki? Nuri umurundi? Oya. Nawe? Prime. Prime usanzwe ukora iki? Nanakim. Nanakim nturi n'umunyeshuri basi? Ndiga. No kwiga n'akazireka? Navyo ntari. Nawe usanzwe ukora iki? Nanje ndiga. Muriteguye mu tubazo nza kubabaza? Ego. Ikibazo ca mbere kivuga uku imodoka iva mu gisagara ca Bujumbura igenda mu cibitoki ca Rugombo ihagenda isaha n'iminota 30, ariko ivuye mu cibitoki ca Rugombo iza mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90, kandi biri kigenda kuri vitesse ya indi nyene. Ubaze ko ari kubera iki? Subira mu ikibazo ko mumenga kiragora. Ikibazo kiroroshe cyane kivuga uku imodoka iva mu gisagara ca Bujumbura igenda mu cibitoki ca Rugombo ihagenda isaha imwe n'iminota 30, ariko isubiye inyuma iva mu cibitoki ca Rugombo iza mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90, ariko kandi bikigenda kuri ya vitesse nyene. Ubaze ko ari kubera iki? Je nibaza ari uko irinda kuzunguruka itasuye guca handi yaciye. Ikibazo ca mbere niye twizere ko unaza kugitora. Nawe ubaze ko ari kubera iki? Nje mbona umenga nta mpamvu ihari kubera ufashe 90 minutes ugacufata n'isaha imwe n'iminota 30, ya 90 minutes ingana na ya saha ni. Ikibazo ca mbere aragitora. Ikibazo ca mbere aragitoye. Twizere ko ca kabiri arico ca nyuma basi naco nyene aza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku ku ntwaro y'abami hariho imisi mikuru itatu bahimbaje. Uza ko ari yahe?
ntayanze oda. ikibazo ca kabiri kirakunaniye nta kundi nawe twiza kuza kugitora ca kabiri nje nzi kimwe ni yayo misi mikuru umuganuro nta kindi ibibazo byose birakunaniye nakundi ngire nico nzi. sawa amazina yawe kwitande Sandrine Sandrine ryonyene Akimana. Akimana Sandrine usanzwe ukora iki Nta kimwe kweli. nturi n'umunyeshuri Narabi. ariko warize wagarukiye mu wa kangahe Mu windwi. wagarukiye mu windwi ibibazo uraza kubitora uriteguye mu bibazo nza kukubaza ikibazo ca mbere kivuga uku imodoka iva mu gisagara ca Bujumbura igenda mu cibitoke ca Rugombo ihagenda isaha imwe n'iminota 30 ariko kandi isubiye inyuma iva mu cibitoke ca Rugombo iza mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90 kandi bigenda kuri ya vitesse nyene bibaza ko ari kubera iki Byose birangana byose. ingana gute Kubera hose hangana. hose harangana ariko hamwe ihagenda isaha imwe n'iminota 30 ariko mu kugaruka ihagenda iminota 90 bingana gute Kugaruka niyo ku hafi. Kugenda niyo hagoye. ikibazo ca mbere kirakunaniye twizere ko ca kabiri arico ca nyuma uza kugitora ikibazo ca kabiri naco kivuga uku ku ntwaro y'abami hariho imisi mikuru 3 bahimbaje imisi mikuru ni yayo ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangana umwana rero agiye mu mwaka w'indwi nibaza ko ibibazo aza kubitora amazina yawe kwitande Jenny. Kenny ugiye mu wundi ukiri umwana muto Yego. uraciye ubwenge ibibazo byose aza kubitora ikibazo ca mbere kivuga uku imodoka iva mu gisagara ca Bujumbura igenda mu cibitoke ca Rugombo ihagenda isaha imwe n'iminota 30 ariko isubiye inyuma iva mu cibitoke ca Rugombo iza mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90 ariko ibi kigenda kuri ya vitesse nyene bibaza ko ari kubera Iba yapakuriye ibintu. ikibazo ca mbere kiramunaniye twizere ko ca kabiri arico ca nyuma basuza kugitora ikibazo ca kabiri naco kivuga uku ku ntwaro y'abami hariho imisi mikuru 3 bahimbaje imisi mikuru ni yayo Pasika. Noel. Na bona. ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangana amazina yawe kwitande Mugisha Sherisa. Mugisha Sherisa usanzwe ukora iki Ndi umunyeshure. uriteguye mu tubazo nza kukubaza ikibazo ca mbere kivuga uku imodoka iva mu gisagara ca Bujumbura igenda mu cibitoke ca Rugombo hagenda isaha imwe n'iminota 30 ariko ivuye mu cibitoke ca Rugombo iza mu gisagara ca Bujumbura hagenda iminota 90 ibi kigenda kuri ya vitesse nyene bibaza ko ari kubera iki Biba bingana kubera ucufata 90 minutes divisé par 60 égale 1h30 minutes. ikibazo ca mbere uragitoye twizere ko ca kabiri arico ca nyuma naco nyene nza kugitora ikibazo ca kabiri naco kivuga uku ku ntwaro ya cami hari imisi mikuru 3 bahimbaje imisi mikuru ni yayo Tumbi. Ibyo kuri nabyo nzi. ikibazo ca kabiri kirakunaniye nta kundi
bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira mwabonye ingene shoot kwizagira genda aho ibibazo vyari bibiri. Ikibazo ca mbere cavuga uku imodoka ivuye mu gisagara ca Bujumbura igenda mu Cibitoke ca Rugombo ihagenda isaha imwe n'iminota 30 ariko kandi igarutse iva mu Cibitoke ca Rugombo ija mu gisagara ca Bujumbura ihagenda iminota 90 ibiri kigenda kuri ya vitesse nyene. Twaca tubabaza ko bibaza ko ari kubera iki mu kugenda igenda isaha imwe n'iminota 30 mu kugaruka ikagaruka iminota 90. Ikibazo rero bari kwishura yuko bingana isaha imwe n'iminota 30 hamwe n'iminota 90 byose birangana. Ikibazo ca kabiri naco cavuga uku ku ntwaro ya cami barahimbaza imisi mikuru itatu. Umusi mukuru wa mbere wari umuganuro, umusi mukuru wa kabiri wo kwimika umwami, umusi mukuru wa gatatu wo guhamba umwami kumufuba. Ndabashimiye cyane rero abateraga subscribe mwandaye mukwikana ibiganiro vya Roy TV amakuru mashasha yizewe. Nshimiye cyane cameraman zombi twari kumwe yatumye amajwi abashikira meze neza n'amasana meze neza cyane. Au revoir. Roy TV.